minsi akora ibidasanzwe mu muziki w'u Burundi je bunigi watanze imodoka ya miliyoni 47 ubu ngo cyayingwanwa mu gatondo ni cha 50,000 iziga ni 50,000 cyangwa 50 million 50 miliyoni zo kunywa icyayi ngo 50 million z'icyayi 50 miliyoni zo kunywa icyayi niko yanditse hari ibi bintu zurabyitondera ushobora kubivuga bigo pay attention with this guy ariko 50 million bro, you have to pay attention with words uvuye mu Burundi ugenda Zanzibar brother. It's simple man. Ega uya consume. Yajya post yayifuse. Yayifuse. Gene yo gumako. Kini cyo kibazo. Nasi kibazo. Post nkijyatse niyo gufutwa nyene rega ntiri professional. Ati tujyame ariko tumenye twemeranye ko 50 million ari amahera y'icyayi. Ako nakantu yakoze mwijoro. Ariko ikibazo ugira ntitujyama. We keep watching you guys. Turaba what's going on. Cyo gituma abakunzi bacu bakwiye kuzabana ndoshimira. Utuvugana abarizwa mu gihugu cha Tanzania canke hariya mwizinga rya Zanzibar kabisa. Hano ntitushobora kumenya ngo ari hehe ikibazo. Mwanya muto tumubona Zanzibar, uri mwati kumuni Dar es Salaam. Ega Zanzibar Dar es Salaam ni hafi na hafi. Ariko Zanzibar baga nubwiri muri Tanzania. Tuvuze Zanzibar tuvuga kwa tuvuze Tanzania. By the way urazi ko Zanzibar ishobora kuba ifise peut-être bon shobora kuba ifise umuntu wayitwara irafise uwitwara ariko yegukira Tanzania n'ubundi niho hantu nyene biducangira nacu itwarwa na Sami ariko ni wari president mukuru hariya ibyo ni ibintu biri politique cyane byo dusaba izindi nsiguro nini ubejamwa cyane rumba brusa ntiduhavure turabazi hariya ni yabereye ngo turabiti hariya ni ibereye muri Tanzania yagiye akuriganira n'abagi batandukanye twamubonye kuri Simulizi na Sauti atanga ibiganiro yavuzemo amajambo atari make nayo tugomba tugaruke ko mu kanya ariko hari ibyo yavuze n'umutima urange ngira n'ubwoba by the way dutangure iyo byatanguriye turavyibuka ko Sadbi Rafua Pass yadupostingiye akantu biboneka ko ari karagenda mu ndege ariko nitwigeze tumenya yagiye aranado postingira ari ahantu mu misozi nitwigeze tumenya no mu gisagara where is he no mu gisagara ubundi intandaro ya byose ni foto yerekanye igisagara cha Dar es Salaam abantu bose batembereye turabura numwe atubwira aha ntahariho mugani wawe ndi ngo ahanihe turabura nta muntu numwe yigeze hamenya ariko by the way kubera ukuntu harimo flu kandi Sadbi ntafise Kenze Pro Max uya ibishobora kubigira nibigira nkana ntacyo bitwaye birabaho birangira abantu bategeze gute badatomokewe mu nyuma araza ashyirako y'imisozi hagira ishyamba ni bwoko ki ariko iri shyamba ryo ntawe ritandukaniye na rimwe ryo haruguru muri rirari ese hajya umuntu muri parike dore ruvubu ndaza ahantu hasa nk'uko ese none hajya twari kubimenya ngo ni Tanzania oya kubahaza ariko bari kubimenya ariko ubajije wa mugenzi wacu asigaye afasha abantu benshi mwino minsi yavuze ngo ni muri Belgique ChatGPT harabamubajije rega abamubajije kabisa nabo nyanananirwa nico gituma renda kubwira ati bugeza muri tonda ubwenge bwa muntu bukenegwa kabisa nuko amaze kuboneka rero twarabonye amafoto ari kumwe no witwa Sky aho nyuma yuko hari amazi imiso yavugwa ibya collabo yiwe na Chino Wanamana makuru meze mwarabumvise muri Classic Vibes ku munsi w'ejo haraye hasohotse ikiganiro yakoranye na Sky kuri SNS avugamwo ibintu byinshi cyane hari ibintu bya wabongo ni wajanja nk'ibyo ngo ntibari professionnel ngo mugabo n'abajanja kandi rero ubujanja bwabo buri mu gukunda ibyo bakora cyane gusumbya ikindi kintu cyose bundi bitwa twabivuze twabivuze kabisa ni ikintu numva twotangurira ko by the way ikicuko collabo ya Chino ihari Joe narinda kizi nageze kuba ndacyumva itetesi harazi iminsi itari mike harazi igihe kinini bayemeranije ko bagiye kuyikora abwe nahora nibaza ko bashobora kuba baramaze kuri codinga sound ubundi yoba yaragiye gukora video tutaramenya ko Sadbi yagiye Tanzania naravuze nti Chino Kid agiye kuza ngaha mu Burundi ro 11 kabisa hariya muri Chicago kumbure Sadbi bazoca afata opportunity
bashutinge video ariko no munsi namenye ko Sadbi ari muri Tanzania naciye mvuga nti wow it's a good time maze no kubona kariya ka video bari muri studio na Kino naravuze nti peut-être Kino ashobora kuba yaraje ngaha mu Burundi kimya muri no miss parce que nararavye look ya Sadbi isa niyo afise no muri no miss yiri muri kajya ka video isa niyo afise muri no miss ndavuga nti kumbure Kino kidashobora kuba yaraje ngaha mu Burundi kimya aje kuri coding indirimbo ya Sadbi. By the way ni Sadbi yahuriye muri studio na Kino Kid hariya muri Tanzania bien sûr ko twamaze kumenya ko ari yari Sadbi kabisa. No munsi indirimbo bariko barayikora audio reka yo turindire cyo twitega tuti mbega video waruzi ko bwana bwana video ishobora kuba hariya ibintu byaratanguye Diavre hari amafoto ejo bundi nabonye yabonetse kuri social media ari kumwe n'abana b'abakobwa babiri ahantu mu bwato y'amato bakunze kwita yacht bivuga ko nawe yafatiwe Zanzibar ayo mafoto. undi nyene babigoye gufata ziriya miliyoni zose ugende kuzirya genda kuzirira Zanzibar hama ntuha profite ngo hakorere video. Iki kintu no cyane kimwishyuza Sadbi vraiment hamwe yo bagiye Zanzibar agiye kujya ubuzima gusa konyene nka mugenzi wacu hariya uramwibuka muhungu wa Tawusi yaciye atubwira ngo ama image yaratakaye. Bon navyo tuzi kama image yatakaye ariko ama image y'Zanzibar na telefone barayibye biragoye kabisa nuko ariko biravuga yuko burya Sadbi hariya ngo mazeyo iminsi itari mike atari iminsi honyine bigiye kujya hanze. Oya reka burya ngo kuva avuye mu biteramo yari afise hano Bujumbura burya ngo iyo foto yagiye gusohoka amaze y'iminsi ko nyene hari inkuru zimwe usanga badashira hanze ako kanya iriya foto yagiye gusohoka iriya foto y'igisagara yagiye gusohoka hari ibyamaze kuba bivugwa ko by the way amaze iminsi yaramaze iminsi umenga 2 atari hano mu Burundi ubundi bya Kino byagiye no kuza mu nyuma rumva ariko rero nubwo biri uko kugirira ibihe byiza Zanzibar kuhakorera indirimbo bikagira gute twizere yuko uko abita bajanja kose ariko nawe agira gute agenda yiga uko bariko baragenda babikora bashobora kuba babikorana ubujanja bwinshi birasaba yuko ariko babishiramwo ubwenge n'umutima kugira ngo bize kuba bituma umuziki wona uhindura akarere. Ariko kandi bikavugwa yuko Bona Drizzy nubwo abantu benshi bari bazi ngo iyi ndirimbo yakorewe mu Burundi yose bajya ngo indirimbo ikorerwa muri Tanzania. Indirimbo ikorerwa muri Tanzania kuko twarabonye Kino Kid na Sadbi bari kumwe muri studio aka video yaruse gushira hariya ku rubuga rwa Facebook nako indirimbo ikorerwa muri studio kabisa yo muri Tanzania. Ariko Philjans nubundi je mbandanya mvuga nti ese kubera ikaba baririmbyi bacu batariko bafosinga donc batariko bakoresha kugira ngo batariko bakoresha ingufu nyinshi cyane gupostinga kuri Instagram. Ntushobora gupostinga ka video uri kumwe na Kino ukagapostinga kuri Facebook honyene mu gihe mon frère ibi bintu je narahevye no kubivuga uri kukorana no mu Tanzania uza gupostinga kuri Facebook gute ibi bintu jewe nahevye kubivuga kera cyane. Tanzania na Facebook bazi ntibazi uko imeze ibi bintu nahevye kubivuga kera wa mugabo ndiko ndakubwira ari amaposta kubera yuko Bona Drizzy abahungu bacu kumva sinzi Zaburabe nagaho ningwa amatwi yabo yumva yokeje kunyumva ari amaposta amwe Sadbi post ubundi je nibaza yuko ni kwa kundi yani mu Kirundi bavuga kama ni kukurupuka mu Kiswahili kukurupuka yani uba washushe Facebook mon frère Tanzania na Facebook bazi Sadbi mpora ndabibona Instagram yiwe irafatanya na Facebook why udashobora kugenda hariya basi aka video
none upostinze video uri kumwe na Chino ugapostinga video uri kumwe na Chino muri studio ukagapostinga ntunamutaginga I mean parce que uyiravye yanditse featuring Chino Wanaman Chino Wanaman mukiru dange sina tag yachanditse uko nyene acyandika ati jameni huu mwaka hautoshi watupe na 2026 wengine mtakula views laleni mkiamuka mtatuambia chashirako drapo ya Tanzania na drapo ya Burundi menya neza ngaho sengera igikorwa umuziki wacu mukiri uwo gukinisha why iyi post yanditse mu Giswahili kubera ko ataza kuyipostinga kuri Instagram ataginga Chino acagenda ataginga n'ama media yo muri Tanzania babona yuko jiulize iyi urazi nigituma ndiko ndavuga ibi bintu akaga post kasose ku munsi ku igenekerezo ya gatatu sete hari kuwa kangahe agapost igiye kasohoka haraciye iminsi umengo hari kuwa kabiri kuwa gatatu okay igenekerezo ya gatatu no munsi turiro 6 kuwa mbere igenekerezo ya gatatu hari vendredi hari kuwa gatanu ikiganiro cyo muri SNS yagikoze gihari ya bapost y'amafoto peut-être ejo bon niho cyasohotse ejo yayikoze samedi ibaze umujournaliste wo muri SNS akaza kumubaza ikiganiro bagikoze samedi post sadbi ari kumwe na Chino yayikoze vendredi umujournaliste wo muri SNS wo muri Tanzania akaza kumubaza mbega ninde muririmbyi mugiye gukorana collab ngaha mu Burundi kandi iyi post yamaze gukorwa ibaze yayishira kuri Instagram akamutaginga Chino agataginga izi media zose za SNS za byese ndabizi yuko yari yamaze no kuba apanga gahunda yo gukorana na SNS kiganiro iyi vendredi kuri iyo vendredi ndabizi ko bari bamaze gupanga uko nimwokora samedi vendredi mutaravuga biba no kuvuga SNS yari guca yifuka singa kugenda kurondera amakuru ya Sabi ikagenda kuraba mbega amaposti yiwe za Instagram kuko ndabizi ko batagiye Facebook kurondera amakuru yiwe haya makuru numvise yagiye aramubaza amakuru yagiye aramubaza indirimbo zawe biboneka ko yagiye sana aramubaza ibintu yabonye kuri Facebook kuri Instagram atigeze amubaza ibyo yabonye kuri Facebook no kuvuga iyi post yashira kuri Instagram kiya kibazo cyo kumubaza ngo abaririmbyi yaje gukorana nabo ntiyari kukimubaza ahubwo yari kumubaza Chino Kid ko yari kuba yamaze kubona bakoranye nande nico gituma rero mvuga nti iyi post vraiment kuba tayishize kuri Instagram agaca agenda no gukorabo yari kucanagenda no gukorabora na Chino Kid ibintu byari kugenda neza Chino Kid aba bose ndabizi bajya ba SNS ba Wasafi ba Kraus ba EFM ba Crown bose ndabizi ko bamufollowinga cyane ndabizi ko bakurikirana ibikorwa vyiwe bari kubibona maze bakabona bati wow kuna msanii wa Burundi wow cyangwa bakavuga bati Chino Kid ari muri studio nimba hanzukani bazo ko bari kumubaramuzi Sabi bari kubimenya ko bari ko barakora indirimbo maze kumumenya baramuzi nyene ni bwabo janja bwabo niho baramuzi hama mu makuru yabo yuno musi peut-être bari kubicisha moti Chino Kid ari muri studio no muririmbyi naka hama bari nindi nkuru bari kongerako nabanyaka video ari kiba ari kara arahezagira Chino Kid canke ari kara blessinga show ya Chino Kid no muri Chicago bien sûr bari no guca badugira ko ari kiba yavuza kanaka kuri Chino Kid bien sûr agiye no kugenda mu Burundi tuyibuka arafise na collab hariya donc ibi byose byari guca bikwegana ariko bien sûr iyi post sari bagenda kuyishira kuri Instagram byari guca bigenda neza cyane rero umvuga ni rero satura ni kibazo urazi hajya ahantu yavuze ukintu cy'ubujanja bazi public yaba hiri nibyo bisaba ubujanja kugira ngo yimenye sivyo barazi public hiri barazi aho bakorera promo ariko uzorabe ndakurahiye muri Tanzania baramaze kumenya ko twebwe mu Burundi dukoresha Facebook cyane nibyo iyo hari
kenshi uzorabe amaposti yose ari ku rubuga rwa Facebook rwa Diamond uzosanga ari amaposti ya business gusa ari amaposti yerekana amashow amakampani bariko barakorana nayo kubera iki ni amaposti aca avuga ati ndazi yuko hari ibihugu binkurikirana bikoresha Facebook gusa navuga za Kongo na Kongo bari hejuru kuri Facebook Instagram ntubabaza za Kongo za Tanzania no za mu Burundi arumva aca avuga ati reka rero ibi abari byo cashira hariya kugira bironka ama likes menshi so cingena nereka baba boss ndiko ndakorera ti nkabonye Facebook ndiyica Instagram ndiyica Instagram wica postinga cyose kiragenda aca postinga Facebook na Instagram ariko si byose nk'utu dupica usanga ari karajya show ari kararyoherwa mu kirori ari arasomana na zucu ntuzodusanga kuri Instagram tunatwe uzobona bashirara kuri Instagram kubera iki ariho azi yuko aronka abantu benshi nico gituma rero utegerezwa kumenya target utegerezwa kumenya mbega iyi pica nayipostinze nga iragenda iyi pica ndayipostinze Instagram iragenda urabe ni post ya Kiriku iyi post ya Kiriku ya postinze yicaye mu base ugiye kuri Instagram ni post zitatu ni picha zitatu ya postinze ariko picha itangura kuboneka sijya picha iri mu base oya no kuvuga picha iri hejuru ni picha yambaye coat yiri yambaye coat costume diranja costume yirabura yiko na machenette niyo picha iboneka kuri yo post kabisa hama ukurikiye ku picha ikurikirana kandi costume nyene yicaye hama hacakurikira hindi yicaye igahereza mu base ari kuje kuri Facebook ntiyapostinze picha zitatu yapostinze picha imwe bisigura ko abantu ba Facebook arazi ibyo bakunda abantu ba Instagram nabo arazi yuko bakunda ibintu biri serious ari abantu bari serious arazi ibyo ategerezwa kubaha nico gituma mvuga nti utegerezwa kumenya target utegerezwa kumenya abantu ndabahenda bapostingira ikintu hiki kabisa nuko bimeze kuri Sadbi ubumva yuko ariko byifatamo neza bien sûr mugabo hari ahantu rero hari ahantu hari ntahafate simple ahantu interview nimba ari karazikora abe pose akore ari pose interview yishure nyene utuntu nyene twumvikana kuko n'umunsi novuga yuko Uburundi bariko baragerageza kubukurikirana parce que turiko turagerageza kubasatira swati mu yamakora bo turiko turakorana nabo rero kuri iki kintu Sadbag amenye ko ategeza kwishura hari n'ibindi bintu yishuye hariya muri interview